mbugamo nje bomfunga bamoriki hari ikintu cy'umuntu ndiba ndafata ku nguvu none bamfunge baje kumfunga bampoye umunwa wanje konje nabesha mvuga ukuri ukinizingwa na kucana uzanye ivy'induru ndagukubite ndokisi nakuwaga uzabyiwa nyuma mvu ngiye bazabanyumvira ko nabe ngo atandira ufise nza nkunda ukuri kuja habona ibintu bibandanye ku murongo ukinizingwa gigu uvuruganye ikofi sauda yanyanse ndamukubite bombu nagaywa abanyarugombo ni turaza kamikorosi nta munyarugombo bwira amajambo abiri uburofa kore gukonyina atagahongo yamenye akwabitse ikofi ahubwo urafise imana vre mufise chance kuba ari umubosi naragubita no mutwe bosi wanje ni imana aba bosi bo kwisi nabapita ngiya gusa uyu yonunga jewe wowe nyirukana nyimbwa wewe akazuka sino gusohokera mu nzu utazane ko duheze ivyo twatanguranye Famba uviriza Famba so bakunzi ba Inyishu Media uno nikuze kandi imbere yanyu ndabaramukije ndabakunda sana murabizi muvyara wanyu murazi ko mama ndabazana ibintu vyiza uno munsi naramutse mpuza abantu babiri bari mu makimbirane bari mu bintu nyene turiko turatahura bari basanzwe bakorana ariko muri no miss tukaba twariko turabona ibintu bitandukanye vyerekana neza yuko batariko baratahurana batariko bavyumva kumwe turi kumwe na X-ray Bahebiyake uwo musanzwe muzi hama tukumwe na Famba Samba tumaze iminsi tubona ibitagenda neza hagati yabo nkuko mwenga ntibariko barumvikana rero dushaka kumenya uno munsi mushaka kumenya ikibazo kiri aho hantu hagati yabo tumenye neza Famba na X-ray bariko barapfiki Famba na X-ray niki kitariko kiragenda neza ko tubazi bama bakorana ibintu bitandukanye none X-ray umeze neza niko poa man kumenga urashavuye ijwi ryawe ntimeze neza no munsi bo ijwi ryanje no kunyene akaruraza umugabo amasozi y'umugabo atemba aja mu nda kandi je ibintu byanje kenshi sana nako bija ku mugaragaro ariko no munsi nashimye kubishira ku mugaragaro bivanye niyo mbwira ngaho yicaye ngaho kenshi nda yamagara imbwa kuko nizicari iciri kwirakura ushatse kuvuga ko Famba ari imbwa rero yari yumvise ngaho nyene nzivuge gute Famba weho gute nisa je ndi sound ashima meze neza ko nawe umenga ufise akababaro none oya sakababaro gusa ndiko ndicuza impamvu nahuye niyo mbwa nyene gukorana niyo mbwa imagine umuntu nkuya akenda nje umugabo w'imbwa akosaka gaona kamaramaza akwisimbwa kubera iki wowe bibaza ko wari kubera ubwo wari kumubaza iyo mbwa umisimbwa nkawe we kubera iki urumva mwese umviriza s'il vous plaît wewe uri imbwa mubaze uri isi yindi mbwa ko ari imbwa urazi ibintu byanje se ngomba kubishi kiri ngaha tumenye cyakuzanye cyangwa icyatumye dukorana ngaha nabindi turi kuvurugana umutwe umuntu afise yumviro byinshi n'amapaniki yiwe ivyo kwitana imbwa no kugira iki umviriza ndabasabe ikintu kimwe mwebwe muriko muri tanimbwa jewe nari mperutse muvugana neza nari mperutse mumeze neza ubu rero mwatangiye kwitana imbwa Israel mesherizame Bahebiyake niko twimereye turahindagurika mu gasegonda umuntu ayo ariko aragutwara nabi umva nagutwa cyane nitwaye nabi mu biki nagutwaye nabi mu biki nico kintu cyagusiguri icambere rero naguma tubivuganira gato kamaze kuvugana kenshi imisi myinshi mu ijoro ndakurondera undondera tuyaga neza duhuza ukigira nk'akazi nimbura gasuguru nyene uramaze kubona umugabo yitwi agenda yitwa ngo niba ari impene hagasuguru ivyo nibibaho rero jewe imbere yo kubivuga ku mugaragaro nyemerera neza ko ivyiwacu cyangwa ivyiwanje ugiye kubikora neza hama cinda bishira ku mugaragaro atari uko je naje niteguye none ivyiwawe mbura kubikora neza gute nidufitanye contrat nidufise ukuntu twavuganye muri contrat yiwacu none nje siza gushutinga nidukorana ibintu byose nibandanye ivyo nkora birakuraba twaravuze kuri contrat yuko nje simwe reka kumfata nk'umwana X-ray je twahuye dukuze nuzi imyaka maze ndiko ndakina cinema ivyo biguko idoga nje ndavyumva ivyo hora widoga twahuye dukuze twahuye tuzi ivyo turimo twese nago ntwara nk'umwana wawe utodofara ngo urumemba reka kutumemba Famba Samba ariko ari warengereje urugero nawe wise boss wawe imbwa none ntaguhemba none nimba mpemba reka ni jewe ndi umukinyi wa filme ntogwa n'abantu bari bo bose umuntu araza kancuka kanambya Famba ingo nkinda kakano ndagwa amafaranga suzuvuga ati kubera twasinye contrat niyo mbwa mpaka ushaka kumfatira ushaka kumbana bana iganje sindi umwana wawe
umviriza Famba je sinakubanye na gato kandi reka tuvugane nk'abashinga nahe tuvuge bukebuke tuave duterwa mu gaha muri uru rugo igihari Famba mbwiza ukuri je nigize gukubana ari ibintu no kuri kontra ivuga yuko nkine ngo ni agakino k'ubuzima gushika umusi zoherero sezo sawa dusayininga yuko nzo ntasiba rimwe muzo nkata 20%. None maze gusima incuro zitatu si 60% genda mukata yo uzobandaye nje vyereke Sauda kuba ndiko nakunda Sauda nje sinovanga urukundo nakazi sinovanga akazi n'urukundo reka ngume mu rukundo kwanza naheze byo ndimwo je ndahari ivuga ati ni postinga ni mwini kwa postinga agakino k'ubuzima bo Famba je ndabona aho bigeze reka nifate base nka X-ray tuvugane turi serieux ndazi ko uri umugabo uri umuntu wabakeneye ibindi bintu amavuta n'ibindi atabintu vy'induru biba birimo rero mbwiza ukuri uvuge n'abakunzi ba Agakino k'ubuzima abakunzi ba Inyishu Media bavuga ati vraiment turi kumwe cyane turi kumwe nuko ariko ibintu bya brutality mu kazi rekana navyo aje naje kuyanikiriza bivanye nuko umaze indwi zitatu ariyo misi 3 udatonda tureke ibintu vy'ubuvoyosha je ndumugabo yiyemera apana sinshaka ko noja mu marezo sociaux mbe nka wewe usarariya nka kwa kundi umushona na Famba ndasara kandi tubahane simba ndiko ndasara tubahane nyubaha mu cubero ciwanje ivyo vuga je mba ndiko ndasara nyubaha ndakubaha X-ray nguramurenge oya je sinamurengeye gusa rero je ndibaza ivyo twavuganye ni vyinshi kandi rero igihari nuko tugiye guhindura amasezerano gute ndagutwike ega we uvama uzotinya abantu bigira byiza ayo masezerano no gutwikana tuvyandikirane yuko Famba na X bashaka bakubitana si kuvuga ati urankubita dukubitana ukubita uwundi nitwaze canke nazana ingorane ko ndazi wewe X n'unkubita naho nuba ntumumya amaso bya vrai je sino gukubita Famba kugisha ngo warama akazi nkora muri TV wawe ngiriki nje no artiste nkora ushaka kandi ndigenga aho kamara maza nako kago kuranzanira wambwawe duga ndagukubita sha wewe rero urumva wewe rero biraboneka ivyo urimwo navyozi kuko uri umustar bisaba ko witwara neza kwanza none ahubwo ni ukura urancisha agaciro kiwanje nkukuza kumbwira ibintu nk'ivyo kazuzanira amarezo sociaux na TV no shaka rero nce ndagutinya ibi ndabyirirwa mu je sinza nimya kamera niyo mpamvu je naho mvumbura aho giriki turaganya bigahera kuko kamera ndazirirwamo numbuza abafana biwanje nutume abafana binyumvira nabi urazi ngo mu media mwe utuma nje banyumvira nabi ega ni ureka kwiyumvira nabi ureka kwiyumvira nabi gute uri brutality ke ayina vyo mfise umunyarugombo nagaywa abanyarugombo ni turaza kamikorosi nta munyarugombo bwira amajambo abiri uburofa kore gukonyina atagahongo yamenye akwabitse kofi ahubwo urafise imana vre mufise chance kuba ari umubosi naragubita no mutwe bosi wanje ni imana aba bosi bo kwisi n'abapita ngiya gusa uyu yonunga jewe arazimbayeho gute tino bosi wanje burya bufara nkuru memba kukwezi bwo rya sezo yawe ureke urakubuza banje buhagarara kuna nipandisha ngo njewe wankubita bakunzi ba Inyishu Media kugatwe kiwanje nuva umengo ndatunguwe rero reka tugira uko Famba aha ni upanze mugabo sishaka induru ariko nshatse gukoma induru ivyo wivugisha ngo je ndo munyarugombo nibiki Famba urazuruka Bahebiyake uramuzi cyangwa ushaka mindura emotion mtoto wa msite hatujui arakugaye Bahebiyake vraiment umviriza bazi tuwe ibintu by'ubuvayo je sinogena wowe uri umuvayo sinoca mvugana uce mboneka naje ndo umuvayo je fisi bikogwa byinshi ndiko ndakora wanashaka n'abantu bicubahiro baguma bankurikirana nina saragurika nka wewe wakumwe urugumu usara hariya na nani na Sami ngo kubera Sauda ari umugabo vraiment shwanira umukobwa kandi atagukunda uracyari umwana ni wakuruzo bibona shapeti genda cyari umwana je fise umugore fise abagore n'abantu badafise abagore wasanga badafise abagore bafise imyaka bafise abagore no vraiment n'urucuba umukuru n'abantu bose baguma batukurihirana je undavye muri seni amaseni nkora yose Bahebiyake nyene nkina fini n'ubuzima busanzwe biratandukanye cyane mugabo Famba ukuntu hameze ninko yimereye ryari baraswe kumufunga ejo funga nje umugabo wa gasuguru bafunge mwebwe mwambugamo nje bamfunga bamoriki
hari ikintu cy'umuntu ndiba ndafata ku nguvu none bamfunge baje kumfunga bampoye umunwa wanje konje nabesha mvuga ukuri ukinizingwa na kucana uzanye ivy'induru ndagukubite ndokisina kuwaga uzavyiwanye mpamvu ngiye bazabanyumvira ko nabe ngo atandira ufise nza nkunda ukuri kuja habona ibintu bibandanye ku murongo ukinizingwa gigu uvuruganye ikofi Sauda yanyanse ndamukubite gusa twarabonye ntaco wamukoze naco namukoze ewe murindi kari nyuma karahinda akari nyuma karahinda dufate n'ivyamubaye ko kubifisemo uruhara ntaco mvuze jewe karagaciye gusa kimwe cyo birazwi batumye abakujya birazwi n'umugore wasame je nibo binshira ko birazwi ariko nje nanje yo sinobura kumugira ibintu nkabijyanitse simbuze kugira mama ndakubaza icyatumye ejo bahatse kugufunga je nibiki numva ko ari ubusutwa bwa bumbyi bimbyire ushaka kubindondera mu nje hajya byo bari bagutwaye uko nyene mani nje gusa kimwe cyo ndafise amaction menshi niyo mpamvu njewe atavyuburofa nzangira twarakoranye no mu bandi rero nakundi gusa x-ray ngo nabokoranye naso na nyoko x-ray ngo amatwa dusumira yaranarisha amahera kugira ngo we ntupfungwe ariko ndatangara ingero ko amwitimbwa imbere ya kamera yae je narafunzwe nagasho narakegereye x-ray we wari kuvuga nga yarisha namahera nyabaki yariko aravuga none abivuga imbere ya kamera imbere yawe ko yataboneka wari kuburi mu gasho guhera uyu mwana ye navyo nzi gusa kimwe cyo ndazi mu gufungurwa gwanje cyangwa gutofungwa njewe x-ray naruhara rufiti ako yiparatura gusa basi tuvyihoze rero umviriza Famba reka ngende kuko jenga nshavuye nshavura nabi mama ngo je shavura nabi kandi nga Famba jereka nigiye je hajya nuwo uzobona ikiragi kigenda cyumnamye uko ngo urya no musaza kuko ankeneye ndasho gukwita umutwe ngaca ngenda je ndurushinga ariko rero tuvyihoze reka ngende reka tukurindire rendi harageze udashize kuri teri je ngoma numva ngo ufise ama concert hajya nibindi umva ajye muri concert naho urumva azoba mazi misinga indwi zine adashika gukina agakino ko reka kubita concert nk'ubu mfise concert mu Rumonge Higwena dimanche tariki 28 nzogenda dimanche itariki 28 dukubita concert Kigwena doje concert nitomanuka dimanche tumanuka lendi tumanuse tufashe bisi ya saa 2 rushanga saa 6 saa 5 nobura kubita shongo kubera ndi muri shooting y'agakino k'ubuzima mani je rero aho Famba kontra ho ayishize tugire guhindura kontra unkubite bigira nije rero zana kontra kwanza rijya mani mbere kamera umviriza zana kontra tuitabure kuko imisine kandi amaseni yawe yamaze kuba stock aho tuba tukora iki vraiment wowe uzi ko film iri kurasubira inyuma concert na Jesse no kwangira kugira concert kuko ngaho hejeje soke yanzu genda wanashaka tuko turatumira n'abandi baze kwitaba ariko rero vraiment umenya ati agakino k'ubuzima bwabaso kandi rero hajya mu yuriro ukinira muri yuriro ugakina mu Inyishu Media ugakina mu yandi ma groupe ni vyiza cyane bira boosting umuntu kandi tuba dutubikene bipangire programme no cyufata indi programme ucyushira mu yindi nivyo ngene iterambere ya Famba abantu bose nawo bavuga ati Famba je kubwiwanje ndamufata nk'umukinyi mwiza ariko iyi comportement agomba yinjiremwo abe nka babandi Famba utapoteye nabakingwende baratakaye utitwaye neza ndive ndi ndakubwira nk'impanuro ureke kwifata nk'imbwebwe urumva je rero genda neza uyikosore ukore muri programme ataruko zana ijya kontra twitabagura tududurana nganye muce mufata kandi je rero kandi je bitangwe kuduga urege ibintu byo gufyitiriza ndiho ndakubwira mani muheze musohoke muvire mu nzu kuko nanje numva bitangiye kuvuruga umutwe uriko atwirukana rero none si wanje murande hira inzu ngoma ngaho ndabe kuri umugabo wowe nyirukana nyimbwa wewe none akazuka sino gusohokera mu nzu utazane ko duheze ivyo twatanguranye Famba umviriza Famba